Jina ndaro sinkuri vuga ati hari umuntu nabagije ati nkende gukorana ikiganiro n'umwigeme yabaye Promé Dauphine mu Kayanza. Hacambwira ati uje yarakundanye n'umutipe yaririmbye umunyuka bita Mr Umunyuka D1 muramuzi we Mr Waiting mwarakundanye mukiri mu Kayanza. Iyo nkuru inyuma yaho gukundana na Santa ego kumusaba Santa kamufukamira kugira bakundane bikanka amato asumira naragerageje ndatohoza atari uwundi mwigeme wo mu Kayanza mwibagiye yabaye Promé Dauphine ngo barakundanye ngo ibintu biragenda neza. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV 257. Murabizi iyo ndi kumwe namwe numva meze fresh aho muri hose man bahezagire bavuga ati fasha barafashijwe kwera twese turi ngaha kwera twafashijwe uriya muntu wese yateye imbere kwera ari abantu bamusupportinze ari abantu bamufashije. Iyi rero Star TV televiziyo nyimukunda cyane uno munsi nagiwe bakwe navuze ati uno mwigeme ntanjana twakoze ikiganiro genda kuri Welcome TV Burundi uraza kubona ikiganiro twakoranye nawe ikiganiro kiryoshye cyane nanjye navuze ati ebana mbaya ntamvana ngaha murabizi turi muri team abatananigwa reka dukore icyatuzanye mubona gute mwaza kumenya byinshi bitandukanye hari byinshi nza kumubaza kandi hari byinshi mutari bumuzi ko nza kugerageza kumubaza kugira vyishure nifitiye agacere mu maboko ni ikiganiro home murabizi ni kuko byo muhira ariko biri kose akavura kaguye nico gituma tutagiye mu gikoni cyo tuvuga ati reka twicare hasi naho twambaye neza ariko turi mu bikogo mawuca meze neza meze fresh ndameze neza ndashima abakunzi ba Star TV babona gute ubona batagasi bambaye bari muri chambre bameze neza kandi kuko na Sabo yameze neza na fans ibyo ndabitwa bameze neza nawe kuri Welcome TV kandi nawe bameze neza natwe kandi tumeze neza niko ndarabara muri kamera menga ndabona bari muri douche abari muri douche abari mu gikoni abari muri bio hose amasaho bari mu kabari oya sinibaza vraiment wapi mu Burundi saa 9 basinimi buri saa 9 ariko nibazi ko abari mu kabari nabo reka tubabwira ati kiri nyota amugenzi abari ko bafungura akayabagu abari mu rugendo bon voyage oni fresh abari mu ijuru nawe tubabwira gute yo badusabire natwe tuzoje mu ijuru igaraci ugenga mwana uko biri kose iyi ni Star TV televiziyo nyumukunda cyane na cyane muratubabarira icyo nakiganiro twapostinze bivanye nuko ibikorwa biraba byinshi cyangwa asanga harabuze nyene ukuntu dushobora kwiyunganganya kugira dushore kubandanya gukora kuri Welcome TV hari ama TV menshi atandukanye menshi cyane icyatumye wumva ukora kuri Welcome TV ni giki icyatumye nkora muri Welcome TV nuko novuga ni televiziyo imeze neza baranshimye nanje ndabashima dukorana neza nico gituma numva ndi proud yo gukora muri Welcome TV. Okay. Uko biri kose kano gaceri jeyo kenshi abantu baje kuntemberera ndabagira abakozi ariko sinzigo ni kugira nyene dukire akaganiro nyene kameze neza. Kano gaceri ni agatora nzokajya nk'imisi 3 ubona gute akirare. Okay, ikibazo cece nakubaza Orutora umuceri muhira. Ndawutora umuceri muhira. Iyo utese uri muhira ikintu kikorohera cyane kuruta ibindi byose n'igiki. Guteka ifiriti Starboy nekari zirakorohera cyane yo ifiriti kubera ndazirya nawe atasumira ngo abigeme barakunda ifiriti cyane nabaye iyo musokanye mu kabari ati maburi insoka uriye kandi akubwire je unsokanye mu kabari basi ifa nayo nyene muhira noyinko ariko usotse nuje nukuri wapi nuruhombo ifiriti mayonnaise hama nifana rero ucurenza ko imanuke fresh ukacumanura nyene bikagenda neza ego cyane utumvise nyene kavuga mu muhogo uba waho oye gusurazi bajya bakunda mbe ni guturumube bikunda abantu banywa inzoga ariko hari n'abaririmba bakawukubita nabo ukazabumva with designer ijya ni creation yiwe ni ibindi bintu nyene abantu baba bafise uko biri kose atarakora muri Welcome TV Burundi twamubonye bamwe bita banyampinga mu ntara ya Kayanza ndetse nuvuga yuko muri batatu batowe yararimwe urumva ko akaze abana bo mu Kayanza muri hose reka ndabaramutse ndabasuhuze ndababwira yuko yabarushije siko none
sinovuga ngo narabarushije kuko nabo bari bashoboye vraiment ariko nyene ni hamwe Imana iba yaguteguriye kugukorera akantu kameze neza nanje noshima Imana ko yantoranije muri benshi maze bakampitamo nka ego Dusubire inyuma gatoyi muri kiya gihe batoranya mpinga byagenze gute ku bantu ariko baradukurikirana batanavyibuka bibutsa ati jewe muri Nyampinga mu Kayanza wari umwaka ubu nabaye natwaye ikibanza kiniki of course nagiyemo kabiri ubwa mbere naragiye 2018 angirwa nabaye première dauphine ego competition zirabandanya 2019 2020 nahone barategura competition imeze neza mu vyumva 2021 yari imeze neza yarusha izindi competition zose zari zahabaye cyandavuga oya nanje reka nje subire nje ndabe ko amahigwe nanje no yaronka ntashobora kuba Miss Kayanza 2021 ariko nivyakunze ko mba Miss Kayanza 2021 ariko nagize amahigwe mba première dauphine kandi navyo ne narabishimye Imana kuko hari benshi wapi uzobabaze ndarabishimye Imana kuko hari benshi twari kumwe ariko bitakunze yuko bashobora kubandanya je rero narabishimye urumva ndi première dauphine Miss Kayanza 2018 nongera ari amato asumira ngo abigeme bagiye muri banyampinga ukeshi ngo baronka ngo abasore nyene ngo bameze neza ngo kandi batagase ngo bafite akanoti nije ko naramuronka none nukuri bamwe turababona basigaye basokana n'abazungu bande Starboy nico tubavugira kuri mingo ko jena ahubwo narinzi kuri muri bonyene bafite abazungu wapi ngira ntibambona ngira simboneka oya bazokubona ni bukebo usanga nyine uguma mu bikorwa nico gituma ari gutaboneka ego ni gukora cyane ibindi ni after okay mbega tuvuge yuko projet wa presence kugira ube première dauphine projet zo gukora kuri TV online ko irimwo ko tubona uri kurayikora Starboy nizirimo projet na presence nabwo ivyo gukora muri twibuse rero projet yanje yari yo gufasha abantu bagendana ubumuga ukuntu nabo bashobora kwihangira imirimo bagakora ibintu by'iwabo apana kwirirwa ku mabarabara birirwa barasegereza muri zimwe projet wa presence hari imwe umaze gutunganya ofite ukuntu bimeze ahanini muri iyo competition mu gukora cyane nama mbona kenshi bakunda gukorera kuri projet ya Miss n'abadofine ubishatse urakora ariko jewe biba bigoye cyane iyo bakorera ko cyane nje nama mbona ari ya Miss rero Miss bari batoye vraiment projet yiwe yarayirangije nyene arayikora neza ego cyane amato asumira ngo wigumira ubujumbura ngo kuko ngo ntibiranka Daboje yaririmbye ati nivyanka gose nzoduga we ntibiranka oya Starboy arabeshe nama yo mukayanza ego from ariko ni gutembera gusuka wigarukira kubera nyine bivanye n'ibikorwa umuntu abarimwo mba ndi kwishure mba ndi mu kazi kawe Kamburundi TV televiziyo yanje nkunda cyane urumva rero biba bigoye ariko umunsi vyansi nyine uzocomoka bizoko ahubwo tuzobandanya tugenda twurira indege tugenda handi apana gusubira inyuma we uzoduga Daboje subiza indirimbo yawe inyuma rero urumva ko Daboje biravana na message barashatse gutanga ariko sinzi ko no kubera hari habo vyanka bikaduga ariko je sinibaza ko bizokwa ngo nduge fa ejo narose inkuru ivuga ati hari umuntu nabajije ati ngende gukorana ikiganiro n'umwigeme yabaye première dauphine mu Kayanza acambwira ati uje yarakundanye n'umutipe yaririmbye umunyuka bita Mr Umunyuka D1 muramuzi we Mr Waiting mwarakundanye mukiri mu Kayanza iyo nkuru inyuma yaho gukundana na Santa ego kumusaba Santa kamufukamira kugira bakundane bikanka amato asumira naragerageje ndatohoza ati ari undi mwigeme mu Kayanza mwibagiye yabaye première dauphine ngo barakundanye ngo ibintu biragenda neza Starboy kandi akubwira iki kintu byaravuzwe ariko D1 akiri mu Kayanza twarabajama tubisanzwe hama rero muyu murabona yaramanutse nanje ndamanuka rero mu misi heze niho twakoze ikiganiro turakora ikiganiro hama nyine nk'umugenzi wanje bisanzwe inyuma y'ikiganiro turafata agafoto turi fotoze aragapostinze rero
amajambo caraba menshi ubu turakundanye ariko ntivyari byo vraiment oya ariko naho byo bari byo bazi ko bitobagwa nawe mwese muraba bega bavuga ngo ni case K wise paradise abana bo mukayanza bumva ngo jewe ngo mina toka ngo K wise paradise oya ntivyari byo rero ku bantu benshi baravyibagije vraiment kandi vyaravuzwe cyane ariko nabwo vyari byo vraiment ariko reka je ndabibasabire kugira bize bigende neza rega Diwan yararijijwe aracara umunyuka ngo aracafise amaberebere ku muntu oya esha none yarijijwe sindabizo ya no bimbadeje yavuze ngo afise amaberebere ku muntu ego yarabivuze ngo mumutoteza ngo afise amaberebere oya nibaze ko mu bamutoteza ntarimo we nurimo oya Diwan arabizi tubanye neza n'umujama wanje rero sinzi igituma no mutoteza oya uko biri kose impano yiwe kuva mu Kayanza urayemera cyane gose kandi Kayanza ariko arayitetura Yahevye turafise ba B-Face on the floor Eri Pro D1 Barinoji abo bose n'abanyakayanza kandi babikora neza cyane na Sairo nawe ni bose urumva n'abanyakayanza urumva baragerageza Kayanza mwese mucamuza kudutera umuntu bako bari mvye mu Kayanza ari benshi cyane urumva kapitani hari uwundi yitwa Hakijizo Hakijizo kwenye hip hop na namwibagiye ego twari tumwibagiye ujya mutsiko nawe nabikora neza cyane gose bose barashoboye Starboy uko biri kose 2020 haheruka gutogwa abamishi abadofine harimo nibuka yitwa Ariera dushime twiganye kuri etablissement imwe nakaye kajambo babwira nk'abantu novuga baje kubasubirira aho mwari muri mwebwe muri 2020 okay ikintu cyambere no basaba nukuri bakundane cyane bakore ibyo biyemeje ndabizi nakobwa baciye ubwenge cyane kandi ndabizi neza ko bazobikora ibyo biyemeje premièrement nka Miss Popularity ejo yari ku bitaro mu Kayanza gufasha urumva ko ibiko ntibicaye bariko barakora rero akajambo no basaba bagira urukundo hagati yabo nibakora bazokore bazofashanye nimba Miss baramutoye ntaze yibaze yuko bamutoye ngo yikorane wenyene asaba dofine bahari kugira bamufashe bazokore rero bazokorane ibintu bigende neza ego bigende fresh cyane ko narakomeye hariya kweka shane ameze neza cyane ameze fresh yarakise ego kandi abantu ntibabimo riga bari bamuhaye ngo akantu bya bintu bakunda kuduha bari bamurabiye ariko ubu ni fresh aho uri hose reka tumusabire imisuhuko myinshi cyane riko no munsi wavuze ati muri zimwe project wari ufise zo kuri TV ntizari zirimo mbega iterambere ryawe ryo kuri Welcome TV mu Burundi uribona gute bimeze gute n'icyaho ubuze kugira ushobore gushika ku vyifuzo vyawe Starboy novuga yuko njewe sinzi ngo ikintu novuga ngo ndabuze no kuko ndavitwa ko nkiri mu ntango kandi urabizi ntangiragoye ariko icyo nzi ku ndoto zanje fise nzozishikako kandi ngerageje kuraba nkuko natanguye nkaca ndaba nuko ndiko ndakora muri no misi ndabona yuko hari ikintu cyahindutse ego kuko n'umuntu ugerageje no kuraba ukaraba nk'ibiganiro natanguje ukaraba n'ibyo ndiko ndakora ubu urabona ko hariho changement rero byose ndabishima kandi muri Burundi ndabizi yuko bizogenda neza dushikaho twifuza mu boss mubanye neza mana reka mvuge gute mvuge ati boss wanje Ejid aho uri hose wubahwe cyane cyane yagukuye mu bukene ntuzodoka Starboy na ushaka cyabivuga byose imbere ya kamera ivyo reka tubinume nivyo kuvuga pana imbere yo nga ariko ndamukunda aritanga nawe wabivuze yaraguhaye yo bro Ejido reka nawe ndagushimire uri hose ndazi kigana so kibona attention ahora nkishira malinki kuri stati sinzi ko yigeze kubona linki kigana cyane kuri stati ari boss watameze neza cyane kandi bana waransororera abahari nyine usubira ukore nyine ukora umuti none ntiwumva cyabibaza rero yabikoreye wewe umukozi wiwe nawe ucamba bigenda Imana muhezagira abantu benshi bamaze kumfasha kuri TV yanje ndabashimire umuntu wese amaze kumpa basi reka ndabikore kuri TV wanje shimira abantu bose bamaze kumfasha haro barandi promoter baramfashije Imana bahezagira batananirwa ari abandi bamfashije ku buryo bw'amadeplacement regina uri hose nawe ndagukunda waramfashije ibintu byinshi Imana guhezagire I love you so much ari n'abandi bagiye baratanga utu déplacement kugira nshobore kubaho gukora video zijya zose ni nyinshi cyane nta visi abantu bamfashije
ntaho ushobora kwigeza siko none gamabuye yeah nubundi bavuga ngo imitwe ikusindi ngo imitwe ikora ikoranye kandi umutwe umwe ntiwigirira inama baragufashije baragutera intege mu bikorwa byawe ari naco gituma nawe uri kurakora witanga cyane hamwe ibintu bikabandanya bigenda neza kuvuga ngo misi ngizire mu Kayanza ngo asigaye haba y'abazungu ngo batahora babaye sabo ukurabesha abazungu abantu niko numvise iganagiye mu Kayanza ndabona abazungu ushe wababonye mu Kayanza urabona tugiste hari hano bita kukirema urumva ko ndahazi none Miss Kayanza itaraba n'abazungu babaye nabahora bajayo sure mu gihe babonye ko mu Kayanza ngo hari abana beza abazungu bace bimukira oya navyuzi kuko ni uraje abantu baravuga none bajya nabonye nabo iganaje cyangirageza kubaza nibaje kubera Miss Kayanza itanguye okay bo ikigano twagikoze kandi nibazi ko abantu badukurikiranye mani bahezagire akajambo kanyuma ko gusozera kagenda gatumbera ku bakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi ba Welcome TV Burundi mugende mwishigikire please ujya mu brother ejide ndashaka mushigikire ko nimwashigikire ujya mu brother uzamushigikiye nuno mu sister wa ndamufata nka sister kuko bivanye n'icyo tuyaga ko iyo umuntu muyaga ibintu byubaka mufate nk'umu brother cyangwa nk'umu sister birafasha mu buzima akajambo ko gusozera bwa duse n'abasozera kino kikari akajambo numva no babwira nukuri ndasabye nkuko Sabo yababwiye abakunzi ba Star TV muje natwebwe kuri Welcome TV turabakeneye cyane dufashanye twese hama iterambere ryacu ribandanye rija hejuru cyane kurusha aho turi uno munsi natwe tubandanye dukora cyane tubashikiriza ibintu bimeze neza ego numva ari ivyo dushigikirane muri gwa rukundo mu bumwe dukore nk'abikorera dukore dukore muri rusangi dukore dufite umutima w'urukundo tumenye ko mu Burundi hari ama TV 180 na ego kandi abafanzi bo kuri Star TV no kuri Welcome Burundi turabakeneye abakunzi bo kuri Welcome TV na Star Boy nawe narabakeneye kuri televiziyo yiwe icyo shobora gufasha kuri uno mwigeme nganda mubaza ikibazo challenge agifishe kuri uno munsi novuga yuko iri kwiramugora nshaka kumva ko ndayishoboye kugira nshobore kumufasha kugira ndayikure mu nzira muri bwa buryo bwo gufasha nkuko manama ndabivuga ati fasha warafashijwe ko twese tubaye ngaho kubera twafashijwe haro challenge yo bafise yaramunaniye gukora mu nzira ariko jeyo gasanga mu buryo nakoresheje ugasanga narayikuye mu nzira ako ga challenge nagakiga mabuke ngerageje kuraba juste reka mvuge mbe navuga kubaki ari ukuntu ugitangura Starboy kandi nawe ndabizi byo byaragushikiye ari ukuntu nko mu bastar bagara ku muntu ucumuihoza ariko urumva ugitangura biba bigoye cyane reka ivyo tuvyihoze ariko icyo no gusaba umfashe ndazi novuga partage ahashoboka nukuri ndabasavye namwe bwe muri ko muradukurikirana mudufashe gupartage cyane ibiganiro byacu bishike hanshi hashoboka cyane numva arico kintu cyambere ndumva ko bakome ibiganiro uzokugora uzomubwenda musabe ikiganiro cenda cyane reka twivugire ku mapartage comment kugira badutere intege n'ama like menshi nyine nandavyumva uzozuma ikiganiro cyane ndagishira kuri stat merci beaucoup abikwemereye bisha abantu bashika plus de 2000 bankurikirana kuri nuzenya kuri status yanje kandi mani baheze erega sabosi kuvuga ngo abagukurikirana bose ngo ni ubibaza ni kumwe baba basi nashira kuri stati nzoronka naba je urazi ikintu kimbabaza renda gutera inkuru ndanga umuntu mari ncyo kazawumva ngo izo link gugumu this is my job nakaziki wanje ariko rega utabura abantu wanje ega rero nabambroka nkabona ko bambrotse kandi nkabibona mugabo utabura abantu ni bameze cyo kimwe hari umuntu atagiye gukura murungikira bijya bintu umwanya wose avuga reka kunyuzuza telefone cyakubroka me batahure nakazi ariko abantu baratandukanye utarespecting akazi ki wanje bisigura na jewe mu buzima urumva nta kintu uri kurankorera cyo tuma kinshigikira bura nshike ku byifuzo byanje reka renda gushimire mabuja akazina twavuze ni Honorine Gihozo kuri Welcome Gihozo izina ni ryo mu yes okay Gihozo ni deki n'ikijumbu n'umugate reka kubimbaza nga uzobimbaza cyangwa uzoshikire mama nshaka kumva cyari cyo gira twumve ko izina ryo mu okay reka nda Gihozo ni Kinyarwanda ariko aha mu Burundi kenshi bakunda kuvuga muhoza mu Rwanda naho ni Gihozo ego mu Rwanda ni Gihozo ino mu Burundi ni muhoza urumva urahoza rero
iyo umuntu ashusha uramuhoza agahora Staburika ivyo tuvyihoze vy'amazina dukora ikiganiro cyacu amazeze ibindi Imana igwezagire cyane merci beaucoup nawe guhezagire Reka renda gushimira wamaze kora subscribe kuri Star TV 257 no kuri Welcome TV Burundi Imana igwezagire cyane baca bavuga mu cyara bati Yahevye ntawajeti aho muri hose Imana ibahezagire bavuga ati fasha warafashije kwera twese turi ngaho kwera twafashije ni Mr Recorder Mr Meat Mr Ububeshi Mr Kimararungu Mr Love in Town ndi kumwe n'umwigeme Honorine Gihozo tumushigikire rero kuri Welcome TV Burundi Imana ibahezagire bye bye ciao ciao